Yes, yap abakunzi ba Msema Kweli TV. Turizeye ko mumeze neza, iyo mumeze neza natwe tuba tumeze neza. Hama no musi nka Msema Kweli TV twashaka tubatembereze gato, dutembereye bimwe mu bibanza biri mu gisagara ca Bujumbura. Abenshi basanzwe bamenyereye, benshi murahazi na hantu hazi ku izina rya Safi Beach. Benshi twarabonye mu masanamu atandukanye yagiye aratembera, benshi twarahishikiye turahabona. Nino musi Msema Kweli TV yahisemo gushika kuharaba ingene hameze, turabe situation uko amazi yaraduze, Tanganyika yaraduze. Twashihisemo rero gushika muri ico kibanza turabe ivyononekaye, turabe ingene situation imeze, turabe ingene akazi kariko karagenda ku bakozi bahakora, ibintu vyononekaye babitubwire kugira tumenye byinshi kubijanye n'ico kibanza ko siho honyene na hantu henshi hagiye harononekara bitewe nuko amazi yuzuye Tanganyika aho yarigera yasubiye kandi guta aho ikibanza cyaho aho amazi yahoragarukira araduga agera aho yonona ibintu, aho abantu bahora bateramira mu bubare bwegereye biri ku nkengera z'ico kiyaga nyene ca Tanganyika. Iyi ni Msema Kweli TV, mubandanye mugira subscribe ku bakunzi bacu, babandanye bagira subscribe na share kuri channel yacu ya YouTube, badufollowinga kandi kuri Instagram na YouTube hamwe na Twitter na Facebook, hose turiho nka Msema Kweli TV. Ranao ino musi niyo murabona kibanza turimo murahamenyereye, ni bimwe mu bibanza byo mu gisagara ca Bujumbura benshi bakunda guteramira, baza gusama kayaga, benshi bahazi ku izina rya Safi Beach. Ino musi nyene nkuko twababwiye, twashimye rero kugendera kugira turabe iyo situation yahabaye, turabe ingene ayo mazi yaduze, tubaze bamwe mu bakozi ivyononekaye ni giki catumye mbega ayo mazi nimba babona akazi ingene kariko karagenda bivanye n'ingene ayo mazi yaduze. Ngaha hafi turi kumwe n'umuntu asanzwe akorera ngaha nyene kuri Safi Beach, numwe mu bakozi baho. Amazi ingene yaduze yarabibonye, ni bimwe agomba kutuganiriza atubwire ingene akazi kariko karagenda. Namahoro? Ego namahoro. Izina wawe kwita gute? Banyita Steve. Urumwe mu bakozi bakorera ngaha kuri Safi Beach, amazi ingene yaduze urashaka kutubwira ingene yaduze ubona mbega naco yononye, kuko turabona ico yononye yaravyononye koko turabibonye. Muri make aya mazi ni gute, inge byatanguye gute, amazi yagera hehe, nibiki yononye? Amazi mbere yuko agera ngaha muyabona yagera hari kare yare hepfo cyane, hariho n'ibiti twarateye ko ngaha abantu bicara ngaho, byari biri hariya muri aho nyene mubona hari amazi, ariko kugeza ubu ivyo biti ntibikiboneka, byararandutse. Urana hariya kiri hariya mu mazi, hariya niho n'ibindi byose byari bitumbereye biri mugura, bona kugeza ubu hari amazi yarabimenaguye. Nonko ukuntu bimeze, n'umuyaga uva muri Kongo urakubita umufunda munini, rero uko ukubita niko Tanganyika igenda iraguka igatwara ahantu hanini. Urabona hariya hose ko hamaze kubomoka, ibintu byose ubu bitakigenda neza, n'abakozi ngaha adusa n'abataco dufise ico dukora, kuko kugeza ubu bisa nkuko atakazi kahari, kuko urabona n'abantu ntibakihaza kuhatemberera kubera ego turabibona yuko yononye ibintu byinshi, kuko no mu bwinjiriro bwaho aho hahora umusenyi hose ibyari byubatseho byose turabona yuko byabomaguritse, bibomowe nayo mazi. Ahantu hahora hagenderwa n'abantu benshi, ingenzi, abantu nyene babasangwa bo ngaha bakunda kuza guhasamira akayaga, baza kwateramira, n'ahantu hakorerwa ibiteramo byinshi. Turabona na hahandi hose hari umusenyi nyene bahagerera ibiteramo, hose huzuye amazi. Situation mwebwe nk'abakozi mubona nizihe ntambamye muri ko muragira kubijanye n'akazi kiwanyu? Muri make kubijanye n'akazi kiwacu, intambamye ziriko zirahaba ubu nuko abantu bamenye yuko hatagikora, ntibakihaza, nta bakiriya tukironka, abo turonse nabo nyene nibo twakira, kuko nta n'ikibanza dusigaranye, abaje nabo nyene twakiye. Ugereranije kare hataratwagwa hataruzura amazi, ugereranije ku bice 100% by'abakiriya bahora baza, ubu ubona haza nk'ibice bingahe kwijana? Ubu n'abantu bake gose, bake. Turashobora ho nyene sizeri kuba twayugaye twatashe, mugabo kare nk'izo saha ntitwaba turugara,
twaba twayugara nka saa 3 saa 4 bivanye n'ukuntu abakiriya baba bahari mugabo kugeza ubu nubwo ho basa 10 turashobora kugara bivanye n'uko tubona haba hameze. Ego ni kibazo hoho abakozi bamwe akazi maragakora ariko ubu uko mwara mugakora ubu hoho ubuzima hoho mwebwe nk'abakozi mubona bumeze gute ubuzima bwanyu kuko bosi abahemba ico bivanye n'ico mwakoze hoho bimeze gute? Ubu ko bimeze twahakora turi abakozi benshi barenga abakozi 100 bakorera ngaha kuko urabona ni hanini twahakorera turi benshi muga kugeza ubu na n'abakiriya bakihaza bosi wacu yahisemo kugira benshi baci bata bamwe barabapunguje tubanze turinde turabiyo bizoherera nimba yazosubira inyuma hama bazongera bagaruke tubandanya akazi. Bega ho urabona yuko nyene azohava asubira inyuma kuko numva ngo Tanganyika kera yashika kure yahora yari yabamaze kugabanuka hoho numubona ko izohava kandi isubira kandi kwegera ini kandi konona n'iki kibanza musigaranye kikagenda na dusigaranye harashobora kononekara mugabo muciri heze yari yaduze Tanganyika irasubira inyuma muci nubu nyene turafise icizere yuko ishobora gusubira inyuma kuko nta ubizi Imana niyibizi vraiment. Ugereranije kibuga cari ngaha bahora bagirira ko ibiteramo bitandukanye ukiravye n'amaso wabona yuko gipima nk'imetero zingahe bivanye n'aka kantu tubona gasigaye ngaho umenga nani metero 5 zirimo? Oya hari hanini sana hari nk'imetero zirenga nk'imetero 200 ugenda uku ariko ubu hakaba hasigaye nk'imetero zitarenga nka 5. Urana ko ari hatoyi igose haraba imikino y'ama beach soka nyene ibintu byinshi ndumva nibe n'uruhombo runini cyane ku bakunzi ba Msemakweli TV bariko bararaba murabona yuko nyene ibintu vyononeka yari byinshi murabona yuko akazi katariko karagenda nkuko turiko turavyiganirwa n'umwe mu bakozi bakorera ngaha kuri Safi Beach ikibanza kizwi cyane mu gisagara ca Bujumbura benshi bakunda guteramira benshi bakirira imikino itandukanye za beach soccer tora tubona zikinirwa ngaha ariko murumva ntizigikinirwa ngaha kandi kubera hose aho bahora bakinira hasigaye hari amazi yaraduze cyane nkuko mubibona. Nimba izobandanye iduga tukahava tuzohava hama kuko aya mazi ntiwo yagwanya urabibona ko ari menshi. Ndumva nikibazo kandi gikomeye cyane kandi kirababaje vraiment kubona abakozi bahora bahakora kabasigaye bari bake bamwe bakagwa mu muhorero bivanye n'amazi yaduze. Turashimiye cyane kuko waduhaye akanya kuganira na TV Msemakweli. Eko murakoze cyane. Eko merci beaucoup. Bakunzi ba Msemakweli TV murabona yuko ibintu nyene vyarononekaye nkuko mubibona vyarononekaye cyane nkuko mubibona nkuko twaravye mu masanamu guma muraba aba ni bamwe mu bantu batemberera ngaha mu bantu bakunda guteramira ngaha mu bantu basanzwe bamenyereye n'amahoro. Ego n'amahoro. Itwande Kiremana Vian. Uri umuntu ukunda guteramira ngaha cyane? Ndateramira mugasi cyane gose. Aya mazi yaduze ubona nibiki yononye muri rusange? Yarononye ibintu byinshi yaraduze no mwibarabara n'ibintu byinshi gose. N'amahoro? N'amahoro cyane. Uri umuntu usanzwe uteramira ngaha canke uhora ukunda canke ukorera ahantu ngaha muri iki kibanza ca Safi Beach murabona yuko amazi yaduze kubgawo ubona yuko aya mazi yaduze kubera iki? Bana imvura nyinshi kweri be n'ibintu vy'agahamera bonwa ibintu nta nivyo twari dusanzwe tumenyereye kweri bana yaciye imyaka myinshi kabisa tabona Tanganyika yadoze nkuko uyi abantu benshi yabimuye gose bana ko no kugara hamwe harugaye kubera amazi kabisa. Muri make ubona aya mazi hoho nkuko dusanzwe tuvyumva mu mateka ya Tanganyika abadukurira bavuga yuko Tanganyika kera yagera kure yagera hariya hose hari Tanganyika ntabwo bamufise yuko yohava kandi subira kuduga igasubira mu kibanza cyayo yahoramo kera. Ebana ubwo ntibwobura ko ibintu Tanganyika itwereka ebana n'ibintu bitangaje gose kuko amazu benshi baromotse kubera aya mazi nyene
tuzi kweri ko Imana itegerezwa kubigenza kabisa. Urabona yuko ibintu byose byarononekaye hariya hose, mubona ibintu umenga byabomokeye mu mazi hose murabona yuko ibintu byatwaye byarononekaye ni byinshi cyane. Ibintu byarononekaye muri make vraiment birababaje cyane, ni igihombo ku gihugu, ni igihombo kwanye n'ikibanza, ni igihombo ku bantu bahateramira, abantu bakorera ama activité atandukanye ngaha, ni byinshi cyane byahononekaye vraiment, ni ibintu bibabaje cyane kandi twe nta bubasha dufise bwo guhagarika amazi nkaya, gusa no gusenga ku bwinshi, no gusenga cyane Imana ibandanye ituba hafi. Muri make yari Msema Kweli TV nkuko mumenyereye, kuri micro mari kumwe na Abedi Video nkuko musanzwe, kuri kamera mari kumwe na Ami Design afata amasanamu meza cyane nkuko muyabona. Turashimiye cyane abantu babandanye bagira subscribe na kugira share kuri account yacu ya YouTube, n'ababandanya kandi bagira share bad following kuri platform zacu dusanzwe dukoresha, yaba Instagram, yaba Facebook, yaba Twitter, hose dusanzwe duhari. Turashimiye cyane abantu babandanye badushigikira, badufata mu ngongo, batoreka urukundo rutagira intuze. Murakoze cyane.